Maisha, 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 Maisha. Byukuri mwana wanje jewe jo narinumiye kuko ari ukirusha ubu rero harakeye tuganire wewe waje umbarira ngo umugabo urahevye neza nahevye umviriza ndakubwiye burya bose niko zubakwa nta vyama vyera ngude oya uwo mutaka bukinga ufise basazawe ntuzi ko mu nyuma bazotubera intambamye nawe bakakubera intambamye ntakiriho ho ntiworica ariko mawe ntibazi ko tuvuka oya ubwo wowe kuva ukivuka nawe ucamaze imyaka nk'iyo maze iyo umukobwa amaze kugenda kuba kugwiwe agaruka kugunda abasaza none urugo rwase ntahi wanyu ndagusavye jewe ndagusavye niko zubakwa genda wubake rugume kuko kwisi si mwijuru oya mawe reka umviriza ndakubwira nukuri hari hantu nta kuntu nari kugumana n'urya mugabo nta kuntu nona gumana kuko hajya muri urya rugo hari ingorane zidasanzwe honyene twamira mu amadeni utavanyako mu rugo hama ingorane misi yose harahatagira ingorane wa mukobwa kutumva harahatagira ingorane gusa zireka gusa ntahatagira ingorane genda wubake mwananje nuko nyine none ayo madeni uvuga uwo mugabo wawe igihe yayafata nimwayasangiye none gamawe nkubu ndakubaze ko akubwira ati sinyaha uzi uko afise ahazoca kura uzi ko bizoba mu intambamye nk'izo by'ukuri genda rero mubange ingata mwikorerane mugume hamwe muvugana ingene ico kibazo niba mufunga umugemurire ahubwo mawe reka ngo nzosubire yarafungu yarabigejeje byose kubiri ama wewe wagiye kubaka vyiza vyera ibigumye ucuja kwa nyoko niko bose babigenza ucuzuriruka kwa nyoko uri kurandeza isoni mu babanyi je nakubarenda gusubiremo niko zubakwa mwana mbere mvuge na buhoro aho ugira ngo uri kuri uramarama aho uri kumaramaza nyoko ndagusabe uze witonde ugende ibyo nyene nibyo bizova mu bukenyezi mve ma uko nikumbwiye yego kurazana ibintu by'inkunda ngaho ubonye ku muntu yakwivye ibintu byose aratwara akikora akagenda ikintu mbona ngahanye nuko wogira uwo murondera ukamurondeza mu butungane hama agusubiza ivyawe nta kindi ubona ari umugore acari gituzuka wewe nakubwiye urya muntu wita umugenzi wa mbere mu buzima inshuti yawe ya mbere mu buzima ashobora no kuba we mwasi wa mbere mu buzima bose irifo hajya mu rabbi ikintu kimwe ikintu gishitse mu buzima cyanire wiha amahoro urazi wewe amamiliyoni urazi amamiliyoni yari kuri konti we yatwaye kungena ngara mbiza base ndabwiye hajya irifo iyo ibintu nk'ibi gushikiye nukuza muramenya situation mu bamwo ibashikiye uburyo muhitwaramo yahamayira nari nahajya mu avuga kugira mburanire rujya rubanza kugira ngo bihere yanterefone yambwira yuko urubanza rwaciwe rwahetse ibyo kuvuga ngo nzoja mu gasho byarangiye uraza amahera je na depanshije kungene yangana kandi byose byari byavuye kujya mugore kugira ngo dossier yanje ishike kure byari byavuye kujya mugore mugabo rabi byaciyangirira hanyuma nawe uzana ibyo uzana ntumukime je mbona ibyo bihagarika hamukagira iki kandi wone nakuje ujya mugore namonye kare naye naje ngahanye nje kumubwira arabaze kunkurira nanje nduhuke amajambo yanyishura wamenga ntakunetswe wamenga navyitayo nagatonye cyane nakufise imigambi yo kugira iki yo kugirira nabi aziko ndiko ndiyumvira wewe gusa tugende tumurondere kuko uko biri kose
ndazi ko atahandari tumuronderera kwa nyina nasi ashobora kuba ari yari kandi sha byoshoboka umviriza rero ntiduta umwanya dusumange tugende kumuraba iyo yagiye hanyuma tuvugane nawe ndamuhendahende turabe ko yogaruka kuko simbona ikintu catumye agenda je nta kosa namukore nta kintu na kimwe je nigeze nkora agaruke mu rugo kana mwebwe murantwenza ko byukuri uri kuraraba ibintu byose yari yatwaye intebe saro iragaragara kuri banka amahera yaraviduye ucuzana ngaha ngo umuntu rero agukunda Cheho itsa kuri kibutsa hombatse kandi iyo ngorane yo kuyaga n'abantu b'abakozi bo mu nzu muguma mushinya ukibaza ngo umuntu araryohewe wegenda uteke hama ibindi ubireke wewe ushaka turajana canke ureke mva hampande ho kigenda genda hoki urugo bagire genda hoki jewe ntiwigeze uza kundaba n'umunsi n'umwe mu bitaro n'izina ry'Imana naragwaye nta n'umunsi n'umwe wanserutse ko nguje kundaba hanyuma encore ucuti inzu wugare ugende none bijya wabikoze ubikuye kuki uvugisha cyo kuri nk'umuntu w'umupfasoni twari tubanye neza atakibazo na kimwe we twapfa bijya bintu byagenze gute yega jewe byasare kugumaga bijya nzu ya cyane nari kuguma kwe nkurikiranye nkiyumvira kuva kuri iryo dosiye yo mugasho cyanabaye n'ubundi wowe naho wari gukira nari kuba ntoreye mugira barako n'ubundi naharura ko ucubandanya uri mu mpimba wewe cyo gituma nahisemo kwigira sitari kuguma mu nzu yawe aho rero uravuze rero none igihe twaja kwa patiri kwandikwa kutigeze ubihakana imbere uvuge ngo ngumva ngo niyafatwa n'amadosiye ngo aya naya unzoca damuheba ko wavuze ngo mu mahigwe no mu marusho ngo tutegezwa kubana none ivyo kutabivugiye imbere ya patiri Jese ari guca mvuga imbere ya patiri ngo ntituzobana mu mahigwe no mu marusho kandi arinzi ko tuzobana ega hari ibintu bishika habijya Jese azi ko byoshika mu buzima bwacu ngo bice bibanka kugera guraza abagore biranatugora ko dufati ibintu nkabijya n'ibintu byari bikomeye cyane kubyakira twe bwagore biratugora birabagora rero nta bwenge mufise urumva ntimwiyumvira bijya byanshikiye kubera kuti baza ko we byari kugushikira byari kushikira kandi none iyo bigushikira nka wewe nanje nkaca nigira sinze no kukuraba nawe ahubwo wewe ngira hari ikindi kintu twapfuye apana ico cyo kuvuga ngo ibintu ngo vyiki hamwe utaza no kuraba umugabo wawe gwariye mu bitaro no kuri kw'Imana nta soni ndavyumva ariko kukuraba nawe buharura naye nk'ubuko je nararugitse ujya mukozi ngo zikugwaza ubona naye mva ngaha ije nanje kandi tugasha twicara twese mu bitaro ndari gusigarana urugo ndari kubiraba ivyo ngaha ivyo vuga ngo ibindi navyo twapfuye gusa none ijyanzu ko waciye uyitayo nyine ubundi wahasize ndehaje urazi kumwe nasitse nkasikira kuma nawe nkagutelefona cyane telefone irazimije je nahisemo kwigira ko just ari kuguma hajya je uzi ko mfisi wacu ari kuguma hajya ngo hajya mu igenzu yawe umenga bijya byo kwemera kwa patiri navyo birasanzwe no muntu navyemera hama ugasanga urabivuyemo ega urabizi nawe mu buzima biragoye okay basi bijya tuvyikawusha rero no munsi naje nishikiye ngaho iwawe kugira ngo ndagusabe usubire ugaruke hanyuma mu rugo tubane nkuko twari tubanye neza hanyuma tubandanye twubaka urugo rubandanye rugenda neza ubu nagarutse bijya byo mu gasho byaraheze ijya dosiye ijya ndekramira yarayiburanye byaratsinze ubu ni sawa n'amahoro meza karibu rero tugende turera abana bize bigende neza tuvyare turere Jango usubire kungaruke mu rugo rwawe nta noba kigaruka ngo tubane nawe Jesse nogaruka ngo tubane nawe kwe ega jewe waranyubera Jesse sinzi imbere we nk'ubu uraje no mu bandi bagabo hajya we ngura umuntu w'umugabo je ntabyo mbona sinoba kigaruka ngo mbana nawe je hajya nagiye sinzogaruka kuko wewe waranyobera cyane abandi
bahageze ko baruhuka ngo turagiye mu gitanda kuruhuka nk'abandi bantu babanye kabugabo n'umugore aho waranyobera ibyo abandi banezerererwamwo uhumengaye kubera umuti umuntu w'umugabo abandi numva ko bashobora kumara n'iminota 5 bariko baranezerwa mugabo aho kwinjira mu mwanya wo kunezerwa n'amasegonda 5 numara Jesse nabangaruka kabisa ngo tubana nawe sira urikura kumbe izo nizo mind ufise mu mutwe none gikuru suku byara ivyo bindi niki wasanze je ntabyara wene ntubyara none ingoranira hehe Remwe turabyara kandi urabyara naje ndabyara ariko hariho umunezero mbaheneye umunsi turiko turanezerwa canke n'iminota 5 none ibyo oye hari ibyo twigeze tuvuga ibyo hamwe twasezerana hari ibyo wigeze uvuga ni inshingano zawe mugabo amenya ko twaba umugore kugira uze wamumunezereza ego umugore n'umugabo wowe uri umugore urongogwa kugira ngo wubahe umugabo nawe akunezereze kandi agukunde nta kindi sha ndakubwiza ukuri wa mugore we baca umugani mu kirundi ngo ubuza kugira iki ngo bugira iki urawuza uwo mugani unyumviza ndakubwira ikintu kimwe we rero hajya turyamye wamengura ikiziga niwe wibaza yuko rero we hajya rero ari ukomeye ari wewe uhambaye ikiziga kiryamye mu gitanda ikiziga newe ikiziga kiraryoherwa uruziga ruryamye mu gitanda ruraryoherwa ibyo kumbe imindi hajya jena kumbe ibyo nakubabarira we nawe ntiwanabibona ngo mbabarire twese uruziga niki byose biri mu bitanda byose si bipfu gusa erega murare umugore murara yihabwa n'umugabo nawe akagira murare mugayi yihawe none umugabo yo giha murare gute none wewe hoteli ugurukira ku kintu tabanje tetwa numa urabanza ugatanga numa zarakunaniye wibaza ngo uri kwaso ngaha je go sinogufofira nyaguha amakoro ni wongu bitahari basaza nje hari papa nivyo kunda byarakunaniye numa z'abagabo numa ibyo numa kutanga ubikiri wacu Maisha urazi je kuza kumbwira yuko atacu mu buzima atacu ndamumariye ntari umuntu w'umugabo dufise umwana twarabyaye umwana aza kumbwira ngo sindi umugabo hariho umugabo atabyara yaransuzuguye agasuzuguro kadafise uko kangana mugabo bosi rero cena ndo umuntu mutonya mugurambabarira haryo bugabo suko byara gusa hari izindi shingano umugabo ajejwe none ubyara izozi ubwo bundi bugabo burusha kubyara kuronka umwana none sukuronka umwana none je naramuharasiyo byose twarabikora mugabo akaza kumbwira ngo sindi umugabo none boss we byarashitse we sinzi ko higeze kwa muzima bubi byarashitse barashira isahani yinjya ku meza muri nk'abana benshi bagaca bijya gaca basabana bakabimara we utarahaga umaze kujya dukenya kandi ibyo kujya byari imbere zawe byamaze gushikira none nk'ibyuzanye mu iyo dossier nayo ni iyo ni iyo dossier uzanye ibyo ngabo ibyo haraho bihuriye n'ibyo turiko turaganira birafise aho bihuriye uramaze kurya indya ntuhage kandi ushonje none makuje kandi abari kubiguha ubona ko babifise none makuhage erega umuntu arajya simpaka hage we irisifi gusa kujya ntupfe ntukire burya we niko biri ko murambona utamagira n'ibigikubyishije ukigira nkuko urya urusini yawe umwana w'cyanga abantu barumaze none abushatse kuvuga iki twabiretse oya basi banze wumvirize ujya mugore nta ndindera afise naramubwiye ati karibu none je basi narakubabariye ingo ibijya byose tubingo sinzopfa ngarutse ngo we nturi umuntu w'umugabo ngo we ngo wapi ibintu bimeze uko none hebo gicabuze kiriho nico nyene cyuma none ngirere rero urafise kumenya uburyo byitwaramo ukiha amahoro urazi ibintu byashikiye mbanza ugende bukebuke we nta byagushikiye mwe muracara abana batoye twe ibyo tumaze guhura nabyo birenze ibyo by'uyo mugore ujya je ntabwo bayontera nakarera ujya wari n'uruduna je nzoca nirondera kandi kagira kajene kakika gato apana rujya
mwe muracari bato twebwe tumaze kubona ni byishimo frère ni byishi birenze byujya mu bonujya ujya jewe njambisipima nje nizanira kandi kakiri gatoyi kakamfuraje urazi rujya wapfa kuvuga no mu gitanda ikiziga urabona uruziga rujya ikiziga reka mani kuba wanika meye anyenda kakire hajya bumenye byawe ntabikubwiye mugabo naho gato aho kazo guhambira mu nzu tiyumvira icyati utiyumviriye icyati icyo mwapfuye nuwo onye yagutaye none je nzozana ko mfofiranya nzozana ko nukuvuga nzozana kantu gasaze ndakazingazinga rero cuzana runini ntarujya we rujya ntwara ngo ari runarenze uzokazingazinga ingufu zikora hari ibintu ego bisaba gukoresha ingufu ariko hari n'ibindi bintu bisa mu bwenge kumedita ukiyumvira ko muri kumwe wo muri kumwe ukamenya bijya ukeneye muri wewe ko ari je nawe akeneye reka sharika ugashiramo urukundo muracari bato muzoyabona ni mukure muzoyabona nawe utarabona rero hajya boss ibya muntu ushe kubimenya bikuganiriye aho natwe twaciye muri byinshi kandi bikomeye namahoro ariko muri umenga muri yihuta ariko twari tubakeneye akantu gato tugomba kuvugana ubwo nibiteba nukuri ntibiteba nukuri umwanya urume rwo mbere rurateba amareo je nsanzwe n'ujerwa gacimbiri wewe ujerwa gacimbiri kahe mbega ntaguciriye hari ibutihinda ngaho ibutihinda na hafi y'inura hasi amarero ijambo twagomba kubashikiriza niri nabona ko turi kumwe n'aba bantu ndabona kweri murakwiye umuryango amarero uyu mupfasoni niwe yarambwiye ati hari ibintu bimeze nk'ingorane yambwira ati aba bana banje urumva ati biragoranye umuntu yababyaye ninga ntabyibuka nzibuka nuko ari abiwe hanyuma yacambwira ati kandi ukitugende yacamwereka ko twoza tugana ngaho iwabo aba bana rero urumva bamwe barageze kwiga abandi bari hafi no gutangura amashuri yisumbuye ariko nta bikoresho ibifungurwa ibyankenerwa by'umwana impuzu ibyo ntabyo bafise hanyuma rero mbambwira bati tugende ngaho aha rero ngira ngo ni wewe nyene wewe rero urumva abana urumva ko nenga ntibavyifashemo neza bari bakeneye rero ko abana babagushikiriza hama rero ugaheza ukagira icyo ukoze yego nibaza ko ibyo mutama kubwiye ubyumvise jewe ndavuga aguciriye ku mayange nayo ubundi bwo urabizi imyaka ihaciye ni myinshi tutabonana waherutse unterinda ucurigira umbyara ko aba bana none raba je baranduhije ndabuze ico ngene ndabuze ingene ndabafasha biransi ingene je ubuzima burananiye kabisa abahageze ko baja ku ishure singira ingene ndabigisha kubarasiona ni kibazo none wewe wumva uheruka uvyara hama gaca wigira uri mu biki none ndakubaza w'ikintu kimwe utegerezwa kumenya wewe uraza aho nagukuye sinarinzi abo mwafoferanije urantegera uyu canke nujya urabona ko bangana none wewe ubazana bangana ukugute wimbwira abaje sabi wanje nanka kukubesha sabi wawe sabi wawe je nta bana bakuze nkabo n'abandaro oya aha urumva rero ntiwibuka igihe cyose twahuye nta n'ikintu kimwe wibuka nimba mwafatanye no mushinga naye mura hariya aya hamucuri oya ivyo ntidokunda aho naguma ndakubwira hose ati mwanywa umugwagwa mu nawe hama munza mwe je n'umorogi icakabiri uyu yari kuza mutekanye ne guhura no kuvuga ngo abo mwama muhura bose ntiba muhura ni bande bamuhura bose je ni munkorogi abo twama igihe cyose twari kumwe tuja mu rukundo tugira nte urabanye ntenda oya ico ni cyoya urazi gitega mwebwe kuki mugomba gusunga ubwenge n'ibikoko ibikoko birakunda utwana twabo
kireka imvunja niheruka kamaje guzidasubira kuraba abana bayo iyo bahereye mumbwirire mutama Cenge ameze nkuko nyene je nta umbirira muze nimunkorogeje aha uri imvunja rero kandi ndakwereke utwereki yego ngira ina mafuta agiye kutuzanira mana yanje abantu gayemwe abantu bagomba kugira ibintu nk'ibyo bimwe ko bagomba kugira ibintu bitari ni hatari oya ivyo ntawo bisabirako nyuma y'aya magorwa yose naciyemo udukurira nawe ahava nadusiga ngo agiye mu gisagara kurondera ubuzima adusiga kwa marume. Murumva ikintu ariko ndababwira ku bisanzwe murabona ubuzima turimo ni ubuzima bugoye kandi murabona mwe muracara abana bato mugano ubwo muri bato ni muri gito wenda maze kubona yuko uciye ubwenge uri umuntu ubona ubuzima uri umuntu ubona ukuntu ibintu byo mu isi bigenda birahindagurika ku myaka umaze uramaze kubibona ariko uyu mutoyi wawe uranyumva mukwiye kumenya ubuzima ukamwigisha neza ukamwereka ukungene ubuzima bumeze bwo mwinosi ikintu nagomba ndabasabe je narabye mbona sinkishoboye kumbure kubatunga mbona ubuzima buragoye mbona nyene biranse gose ngomba ngende je mu gisagara kurondera ubuzima nurondera ubuzima gute bwiki mu gisagara none gasha uvugishije ukuri uku kuntu ubona mu gatondo ntimurya mu gatondo nta kayi muntu ungaje ngiye hariya ngiye mu gisagara nzobarungikira mufungure umuntu we mu gatondo icayi cyo mu gatondo urumva akakate ko mu gatondo mukage akayi mukanwe bigende neza muganga umwe ngaha ndakubwiza ukuri ndababwiza ukuri inzara izotwicira ngaha twese tunanuke hanyuma duhere dupfe none uzacuzura akaturungikira gute katana ni telefone bijya ngo byari mikashi twe tufise oya ntugire ikibazo inyuma y'amezi 3 inyuma y'amezi 3 nzoza ndaza amezi 3 aheze nzoza ndaza akondose nzokabazanira kugira ngo mushobore kuza murabaho neza none tuzoca twigumana muri ino nzu twenyene oya nibyo rero nagomba ndababwire ngomba ndabarungike kwa muyomba abariho muba ujya mutama murabona yimereye neza nujya mu bibi bazobatunga ndazi ko muzobaho neza ukabura abana barya abantu bose baba kwa muyomba ucumenga tuba tugiye kubaho mu buzima bubi oyaye nta na kimwe none gashahu urumva erega ikibazo none mama wanyu murabona ikuntu byagenze ariko je ikintu mbona nuko mwokwemera mukagenda mukabaho nta buzima mwe muzobaho kuko ujya mutama murabona yabafata neza sivyo wigihe waje ntabaye kwa gufata neza urabona abafata neza none gashi ikintu cyo tumuvuga ngo azobafata nabi niki haminzu nayo tuzoca tuyisigirana ino nzu nta na kimwe inzu nta na kimwe izogumaho kujya gusa ibintu biyo byose muzovyimura tubitware hanyuma mube hariya hanyuma je nzoza ndabibuka oya none aya matungo yose ukameze niko tuzoca tuyagumiza no kurima nta kirima oya wewe rega we ico je nzocimenyera ico si kibazo cawe wijo nzocimenyera we gusa muragenda hajya n'amakaye muzogira byose kira kitu byose muzobikora ngabo mwige ibindi ubindekera ibyo ntibikuraba naho ntibyumvikana cyo birumvikana mwe muzogenda ibindi ubindekere naho si sawa nzapuranya ndasanga amashamba yarabaye bwira wibyo ntibikuraba uri ko winjira mu bitakuraba wewe bapoza ugenda mubeho hajya mubeho hanyuma ibindi je nzovyimenyera naho ntibyumvikana nzoshapfura ube muri babandi ugenda mu gisagara ucuryoherwa uce unatureka no kutwibuka oyaye ibyo sinzobikora je nzoguma nabibutse nzoguma ndi kumwe namwe nta ngorane nzomenya none iminsi nayo ndabatunze n'imike yaho noca ndabata erega ngiye kurondera ubuzima kandi ubuzima ndondera si ubw'iwanje gusa na mwebwe murimo nuko muyemba nzakunda kuja Bujumbura urya mugore wiwe bavuze ngo ntashoboka ngo mu mubano umva adashobora kuturera
azobarera kuko ujya mugore je nzoguma ndabakurikirana kandi ndagenda ndamubwire n'impamvu azobarera bakurikirane kuko urabona ubupfubyi nuko bugenda ibintu byose urabyihanganira mu buzima ibintu byose bisaba kwihangana yatubwira ko azogaruka kuturaba ariko ntigeze agaruka kuturaba niho mu nyuma havanye inja mu gisagara ukumbona hama byakurikira bizi ko mushikanje yapfuye ivyo rero wewe uri kuritwa ko ari bikomeye siko ari bikomeye cyane ahubwo nuko vyakira ukiyongene ubibamwe Habimana nzo gushikana ku yindi ntambwe wewe uva ku gatumba kahe utihinda mama wawe yitwa gute Rebeka ujya mushikawe yitwa gute Roza wowe Maisha uratse ko nshobora kuba wenda kuza sa Maisha, 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 Maisha. naraje muhira nsanga vy'ukuri hari impene hari kiziriko uyu mukozi ndamubaza ati ubona twobigenza gute vy'ukuri ndamushimira yangwanyeko ubuzima bwanje ntiyemeye ko mpfa rubi niwe yangishije n'umugamba ati tuzoze kuraba ko yoba ari ino kandi ku vy'ukuri n'ababonye aza bambwiye ko yajino ndavuga ati hariya azosanga y'umuvyeyi kumbura urya muvyeyi azogira icyo avuze ikintu ca mbere ntanguye nshima nuko mwanyemereye ko mumpana icicaro kuko ubu n'ubuntu mwangiriye ni ikintu kinyereka yuko vy'ukuri niconje gusaba kigenda neza n'ijambo nje kuvuga ryumvikwa je rero ntaco twapfuye uyu nagiye kwa muganga ngarutse sanga ndamubura ikibazo cyabaye sinzi ikibazo na kimwe cyabaye cyatumye azino narindiye kwaza kundaba kwa muganga ndabura kumba umuntu muhira hasigaye havuga injongo sinzi mabuja wodufasha mama wodufasha mama ukadufasha sinzi ikibazo cyabaye mu rugo twari tubanye neza nguyu jewe rero simbazi ico mwapfuye uwo mukobwa yarakimbari sinorinda gusuka ndibaza ibyo yavuze byo bari byo nuko we wambariye ngo mwapfuye ubwo ntiwonjera ku mayange ngo numve ko wambwiye vyerega ururimi rw'umwe rukamwa ivy'ubuvyo cyukuri jewe ko atamfata nabi gusa nagize ubwoba bw'ibibazo biguma bidushikira haguma ingorane nyene kurya nyene nabikubwiye gusa ntiyamfata nabi ni kurya nyene wabimbari umve rero jewe impanuro naguhaye nirya nyene mwana impanuro naguhaye genda mwebwe muri babiri muzihanganire nkuko zabashikiye muri kumwe jewe naramuhanuye genda muvugane aha ni kwisi si mwijuru hategerezwa kuba ingorane ejo uratwenga hirya yejo urashavura ejo urarira aha ni kwisi muheze rero mukore nk'abantu bakuze mwaratiwe murinze mwubakana je nibaze yuko ngira ngo bitazosubira jejo na hano uyu mwana yaravyumvise agira amahoro nukuri murakoze cyane ndakomera amashi jewe nari nababaye cyane nari numva ikigumbagumba mu mutima kuba umuntu twakundanye twashingiranye imbere y'abaturongoye imbere ya patiri byose tugaheza nkaza mbona aragiye navuga ati none gamana ubu turavanye nyene none uremeye by'ukuri yuko dushobora kugenda tujanye nukuri aho kumva barire kubera ntaje sijeyo nagize ubwoba gusa yuko nanje bashaka no kuza kuntara bakamfunga mugabo rero numva ntakuba gusubira kuba oyaye mugabo si wewe ubu ntimugenda mujyanye ndaza gusubira gushiramo akandi kajambo kawe kandi nawe wamuherekeje uze kugira icyo wunganira ntimuze musubire kugorana mukuze oya nije nazarumvika uwo munsi ntaza mugabo azokwitondeje hakiri karaze none ubwo aho ejo azoza cyane gose nsije ndabikwemereye sinkuze oya nije ndabikwemereye ejo azoza nkoko niyo ngoma
mwene mwisoze murakoze hamangira ico nongerako nawe uze kugira ico wongerako ndabisubiyemo reka haca ni cemese duhuze kwa ego bobo wadukundira akaduherekeza uyo oya nabyo nshaka azoze vyo reka ndabarenze mwana ubu ndabona ko byahetse reka niyo mbona ko murekuriranira genda ugarukiraho kwiremba buri imbuga itari wifise ikirindi uracari gwanje kwa kundi ngakumwe yaza kukusaba ubwa mbere ubu uri gwanje muherekeza umushikana gukoremba ucugaruka urakoze ego muvyeyi murakoze ego musigara amahoro ego kori ego kika kuri porotaye naje shanza ye mu bunyene yemwe ubunyene Maisha, 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 Maisha.